ngira mwumvize Gigoza 23. Amahoro Mike. Shalom Corinne. Ejo bundi nahuye n'umukristo yagomba kunyemeza ko Eliya wavugishwa n'Imana yagarutse Yesu amaze kurira mu ijuru, kandi ko yaduhaye ukundi guhishurirwa, kandi ngo udafise uko guhishurirwa yarazimiye. Mbega urashobora kumbwira ivyerekeye Eliya wavugishwa n'Imana no kuza kwiwe kwavugishijwe kuva kera? Ndazi neza inyigisho bene izo, kandi vyose vyubakiye ku 200 ya Bibiliya. Uribuka Corinne, igihe nakubwira ko umugwanizi akorera cane mu nyigisho no gusobanura nabi umurongo umwe canke ibiri muri Bibiliya bikaba umuryango w'amahonero. Iyo mirongo ibiri tuyisanga muri Maraki igice ca 4 umurongo wa 5 gushika ku wa 6. Handitswe ngo, umve nzobarungikira Eliya wavugishwa nanje, uwo munsi w'Uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba utarashika. Uwo niwe gisanganya azosanganya imitima y'abase n'iy'abana, kugira ngo yoye kuzoza ngatera iyo misi umuvumo. Mbona ubwo buhanuzi butahurika. Hategezwa kuvuka umuntu afise imwe nk'iya Eliya ngo ategurire umwami ihanga giteguye. Biragaragara rero ko Eliya yategezwa kuza agategurira abantu imbere yo kuza k'umwami Yesu. Nanje numva bitahurika, ariko harakenewe igice ca Bibiliya kivyemeza. Mbega ubwawe umuvugishwa n'Imana yaje gutegurira umwami inzira ninde? Nta nkeka ni Yohani Mubatizi. Si umuvugishwa wa nyuma imbere yo kuza kwa Yesu gusa. Niwe kandi yateguye Abisirayeli mu kubabwira yuko uje inyuma yiwe amuruta ububasha, kandi yarahaye n'uburenganzira abigishwa biwe ngo bakurikire Yesu. Neza cane Corinne. Ariko ngomba ko wugurura Bibiliya yawe usome muri Luka igice ca 1 umurongo wa 16 na 17. Urabona ingene umumarayika yabonekeye Zakariya, ari we se ya Yohani Mubatizi, yavuze igikorwa azokora. Haravuga ngo, kandi azosanganya benshi bo mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo, azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, ngo asanganye imitima y'abase n'abana, n'intabarigwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurire umwami Imana ubwoko buroranye. Nivyo ndabona ko azosanganya imitima y'abase n'iy'abana. Ni kuki batavuga ko azosanganya imitima y'abana n'iy'abase nkuko vyavugishijwe muri Maraki 4 kuva ku murongo 5 gushika ku 6? Nawe mbwira ico bisobanura gusubiza intabarigwa ku bwenge bw'abagororotsi. Intabarigwa ni bande? Ahagororotsi bafise ubwenge ni bande? Ego uri mukuri. Intabarigwa n'abana, abagororotsi ni base. Mu bisanzwe nakubajije ico kibazo Mike kuko bahagaze kuri izo nyigisho nakubariye. Ntibahakana ko Yohani Mubatizi yari mw'impemu ya Eliya, ariko bavuga ko azosanganya imitima y'abase n'abana, ntibavuga imitima y'abana na base. Rero uwundi Eliya azoza gusanganya imitima y'abana na base. Ndabizi nkuko nakubwiye ko nzi neza izo nyigisho, mbere n'ibindi utazi kuri izo, kuko bavuga ko Eliya azogaruka gutegura ukuza k'umwami. Numushobora guhinyuza gute ko atari ukuri? Muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 3, ku musozi wa Elayo abigishwa barabajije Yesu ngo babwire ibimenyetso byo kugaruka kwiwe n'ivy'umuhero w'isi. Kandi urashobora gusoma igihimba cose ca 24, nta gice na kimwe uzobona aho Yesu yavuze ko Eliya azogaruka gutegura ukuza kwiwe. Mbere na Yohani Mubatizi ntawe yavuze. No mu Isezerano Rishasha ryose, kiretse ko woba ufise iyindi Bibiliya, ariko jewe ndazi ibimenyetso vyose Yesu yatanze ubwiwe, kandi yaravyeruye muri Matayo
igice ca 24 umurongo wa 33 yavuze ngo nuko namwe nimwabona ivyo vyose bishitse muze mumenye ko ari hafi ku rugi. rero biragaragara ko Yohana Umubatizi ariwe Eliya yategezwa kuza. none Gakorine ugomba ko bisobanuka kuruta. basi soma muri Matayo igice ca 11 umurongo wa 13 gushika kuri 14. haravuga ngo kuko abavugishwa n'Imana bose bavugishijwe bo n'ivyagezwe gushisa ku gihe ca Yohana, kandi nimwaba mugomba kuvyemera uwo niwe Eliya yavuzwe ko azoza. Emwe birasobanutse cane. none uvuga iki ku bavuga ko Eliya ari umwe mu bavugishwa babiri bavugwa mu vyahishuwe ikigabane ca 11? ku bwanje abavuga ko ari mpemu ya Mose na Eliya babivuga kuko mu vyahishuwe Yohana igice ca 11 umurongo wa 6 havuga ko bafise ububasha bwo gukinga ijuru ngo imvura nikoroke, kandi barafise ubushobozi bwo guhindura amazi mu maraso, kandi urazi ko atabandi atari Mose na Eliya bagize ivyo bintu bibiri. Imana igwezage cane Mike, kuko ubu ibintu birasobanutse cane. Ndazi ko ufatiriwe, ariko ndafise ikibazo ca nyuma ntarakurekura gose. Kizoba muri Gigoze ya 24. Nagomba kumenya ko Yesu ari Imana canke umwana w'Imana gusa. Aha, nta kibazo. Ivyo uzobimenya mu gice ca 24.